muri studio za BBC gahuza miryango turi kumwe na Prime ndi ku magengi wakomeje gukurikirana ayo makuru. Prime, hari ibitero byaraye bibaye nijoro, ese no ku manywa byakomeje? Ego ibinyamakuru vya leta muri Iran bivuga yuko Iran yagavye ibitero bishasha kuri no muhingamo aho igihugu ca Jordan kivuga yuko categerereye mu kirere ibisasu 8 vyabirashwe na Iran nyene, ariko kandi Iran ivuga yuko yarashe ku bibanza by'inyungu za Amerika muri Kuwait, Bahrain, Qatar na Iraq nkuko bivugwa n'ibinyamakuru byo muri ico gihugu. Mwijoro rya kene aho Amerika ivuga yuko yateye ibibanza 90 muri Iran. Ibinyamakuru byo muri Iran bikaba vyagiriza Amerika yuko yagavye igitero ku kibanza ca nucleaire, ariko aho Amerika naco bayivuze ko naho mu vyononekaye BBC yashoboye kumenya guhinyuza yuko harimwo umunara wo kugenzura ikivugo ca Iran, hamwe rero n'ikiraro c'ibarabara ry'indarayi. Naho ubushikiranganje bwa Iran bujejwe amagara y'abantu buvuga yuko muri aya majoro abiri aheze hamaze gufa abantu 14 muri ivyo bitero. None ubu mu muhola wa Hormuz byifashe gute? Ubwo aho ngaho wenda twavuga muri ya muhola w'amazi unyuzwamo cyane cyane ibikomoka kuri petroli byinshi na gaze byoherezwa hirya no hino ku isi. Yego abahinga bakurikirana uruja n'uruza rw'amato muri uwo muhora avuga yuko kuri uno munsi wa gatatu haciyemwo ubwato 23, ariko muri rusangi kuva habonetse agahengwe hahora hacayo ubwato bushika 47 nibwo bwahaciye ku ndwi heze. Nako bisanzwe imbere yuko intambara yaduka aho muri uwo muhora wa Hormuz hahora hacayo ubwato burenga 130 ku munsi. Prime, dusubiye muri Iran, uyu munsi nibwo hashyingurwa wahoze ari umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Khamenei ubwo yitabaga Imana kuva intambara yatangira kuri 28 z'ukwezi kwa kabiri. Ego uwo muhango canke uwo mugirwa wabaye muri gisagara c'amavukiro ciwe ari citwa Mashha. Abantu bakaba bari sinzi bagiye bitavye uwo muhango wo gusezera iyo ndongozi y'ikirenga, ariko rero kubera mu vyononekaye harimwo ikiraro cari kwibarara ry'indarayi riva ku murwa mukuru Tehran kija muri ico gisagara, gushikayo abantu bacerewe kubera uruja n'uruza rutabaye nkuko gwahora kubera ico kiraro cari caraye cononywe n'ivyo bitero. Prime, tugera ku musozo w'iki kiganiro, se ejo hazaza h'intambara hameze hati umuntu byaba bimeze gute? Aho rero uwo kwigira umuhinga n'uwobesha ngo yomenye inyishu, kuko nka President Trump wa Amerika yavuze yuko agahengwe canke amasezerano y'agahengwe ubu yaheze yuko atakivugana na leta ya Iran, ariko haba kuri iyi ntambara haba no mu bindi Trump icavuze muri uno mwanya harashobora kudaca n'amasaha makeyi yamaze kubihindura. Ivyo rero ntawe umenya ngo bitera bijahe. Ndabashimiye cyane Prime.